Kuri wa mbere genekerezo rya 16 Ruhuhuma umwaka wa 2026 niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba aherutse kwizegwa kuba umuntu mukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika General Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye baganuka bavuye mu gihugu ca Ethiopia aho bari bagiye kwitaba inama igira 39 y'ubumwe bwa Afrika. Ageze ku kibuga c'indege akaba yaciye abwira abarundi uko urugendo rwagenze. Tumukurikire. Tuganutse tuva mu nama y'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Iyo nama ikaba yabaye inama y'umugisha ku Burundi kuko kuva iryo shirahamwe rishingwa n'ubwa mbere Uburundi bushinzwe kurirongora. Ubwa mbere na mbere rero dushimira Imana mushobora byose. Yoyo yazigamye Uburundi ikavugira mu Barundi bakagira umutima umwe, hanyuma hakaba urutonde mu gihugu kubera igihugu cy'akajagari, igihugu kitagira urutonde nta bindi bihugu vyocizera. Nakaryo rero keza abarundi bose kuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye kandi igihugu cabo gishoboye kuba arico gitwara ibendera rya Afrika mu bindi bihugu. Ubwa kabiri ni ugushimira cyane abakuru b'ibihugu bigize irishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika kubona baradushizemo icizere. Ntibiba byoroshye kuko ibihugu ni vyinshi, mbere hariho abatabizi bibaza ngo biza birakurakuranwa byose, hajya hakurakuranwa uburere. Bavuze bati haramukiwe akarere akanaka kuko murazi ko hari uburere butanu: uburaruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko no hagati. Uburundi rero buri muri Afrika yo hagati. Rero duca dushimira bwa mbere abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika yo hagati kuko ari bo bizeye Uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri ico kibanza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Tugaca dushimira rero n'abakuru b'ibihugu bagize iryo shyirahamwe bose kuko nabo nyene iyo batadutora ntivyari gukunda. Kubona rero bashize icizere mu gihugu cy'u Burundi, ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ni iteka. Nico gituma tubashimira. Turashimira kandi n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo Uburundi buje imbere, kuko iyo hataba abandi bagiramwo uruhara bakabuvugira aho bari hose bakavuga ko bimeze neza ntibwari gutogwa. Rero amabanga dutorewe mu kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe kuko Burundi bugiye kuba ari bwo butwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango ubumwe bwa Afrika. Twaragize ubumwe bwa Afrika, iryo shirahamwe twifuza yuko koko riba ishirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe, bifise amahoro, bifise umutekano. Ibihugu aho bene vyo bose abanyafrika bategerezwa kwiyumva yuko bari mu muryango umwe w'iryo shirahamwe. Nico gituma rero mu migambi twashikirije tugiye kugenderako
hariho imigambi isanzwe ihari. Iyo ni inzira twamaze guca, tubona yuko ibihugu byose byari bikwiye kuba koko ari ibihugu byifashe biteye imbere mu 2063. Muri ibyo rero ikiza imbere murazi ko amahoro n'umutekano, hariho uburere amahoro n'umutekano byagoranye no munsi amamuhagarara. Muri ibyo bihugu turafise ibihugu biri mu karere ka Afrika yo mu buraruko, ibihugu by'akarere ka Sahel. Aho niho abagizi ba nabi bariraye, abagira iterabwoba, ugasanga hari ibibazo byinshi. Afrika rero ihamagarirwa kugira ubwo bumwe kugira ngo dufashanye amahoro agaruke. Twese rero ngaha nitwe dufise turi imbere mu kuja gufasha ibyo bihugu ndetse n'abagize ubwo burere kugira ngo twese abantu bashize hamwe, abantu bafise urukundo bashobora gukorana bose bagafashanya kugira amahoro azaboneke. Hariho igihugu cya Sudani, igihugu cya Somalia, navyo nyene biri mu ruhagarara runini cyane. Isaba yuko nabo Afrika itegerezwa kubafasha kugira bagarukane amahoro. Hariho ngaha hagufi yacu ku mubanyi, iki gihugu cya Kongo kiri mu ruhagarara rw'amahoro, nayo nyene yarahungabanye, bari mu ntambara rudaca, aho hose impunzi zikaguma ari nyinshi, na cyane cyane ngaho hagufi yacu na twebwe murabona yuko bidukora ko, kuko impunzi zose zica zihungira ngaha mu Burundi. Ico kibazo rero cy'amahoro muri Afrika naco nico tugiye twese gufasha turaye ko amahoro yogaruka. Inzira nyamukuru ni y'ibiganiro n'ivyo, ariko hariho imigwi atakindi rero tatarubugize bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Nico gituma ibihugu vya Afrika bica bija hamwe kavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa nta yindi nzira atari kubagwanya. Uburundi rero bwobwo ivyo sivyo bwiga, kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro. Mu gihugu ca Somalia Uburundi buriyo, mu gihugu ca Central Afrique Uburundi buriyo, no mu gihugu ca Kongo Uburundi buriyo, bugiye gufasha ingene amahoro yogaruka. Hari abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora. Uburundi burafise akarorero bwotanga, kuko ni igihugu cyaciye mu magume atagira uko avugwa, ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe, turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe, none uno munsi tugezaho tubona ko umwasi dufise ari ubukene gusa. Kubona rero abarundi baragiye hamwe n'ibintu vyiza dufise dushobora natwe guha kw'abandi. Abarundi turabibona n'ingabo zacu zigiye kugarukana umutekano, zejeje kuzana umutekano zirihutira no gutuma basubiza hamwe, zica zifasha mu kugira ngo abenegihugu basubize hamwe. Rero twebwe abarundi turafise ivyo tuzogemurira kw'abandi, tubereka ingene uva mu ntambara ukaja no mu mahoro. Aha rero muca mwumva ko umurundi wese ahari ufise akantu yoterera agahura n'ibindi bihugu bari mu ngwano, niwe wa mbere ababwira ati kugira mu bivemwo twebwe twabigenjeje ukunuku namwe ni mu bigenze ukunuku. Turizeye rero Imana mushobora byose idufashije, tuzoshobora natwe kugira ico ruterereye kugira ngo habe amahoro n'impore muri ibihugu vya Afrika. Umugambi ugira kabiri n'umugambi ujanye n'intumbero twihaye muri uwo mugambi w'inzira irora mu 2063. Bavuga muti mbega yibagiye 60 iwacu, twebwe dushaka kuyihuta kugira ngo mu 2060 twe twashitse aho Afrika ishaka ko ibihugu byose byoba bishitse. N'ibindi bihugu rero hariho ibigeze kure, navyo biza birafata mu mugongo abandi gushikaho ibihugu byose vya Afrika mu 2063 zoba twashitse.
ubu rero twarabonye ikintu cyihuta kurusha ibindi ibihugu vya Afrika byose bikwiye kwihutira no mugambi wo gushikiriza amazi meza abene gihugu hamwe n'isuku. Twebwe musanzwe muzi uwo mugambi twawufashe ku mwaka ari wo tugendera ku bihugu byose vya Afrika. Mugatwe mu Burundi murazi ko nari twavuze tuti muri yambona kazoza yacu yuko mu 2040 atawuzoba kija kuvoma aharenga iminota 15 kugenda no kugaruka. Mumva uwo mugambi twaza turimwo. Tugiye rero gutanga karorero. Aha rero nosaba murazi twebwe mu Burundi turabantu dushize hamwe twaba dukorera hamwe. Nuko bamwe bose hariya mu miryango wacu hariya tuva mu kibano twotangura kwihana two mugambi. Turamaze kubibona nk'incabwenge abantu bifise baraja hamwe bakagenda bagasukura neza ku rusengo bakakora neza hanyuma bagafata imiringoti ikaziragenda ku mitumba ndasavye rero abarundi cyane imvukira hariya tuvuka dufashe natwe muri uwo mugambi nihahera umwaka tuvuge tuti mu Burundi twari tumeze uko muri umwaka uheze rero gihe tuzoshikiriza icegeranyo tuvuga tuti twe mu Burundi twaratanze akarorero n'ikimenyamenya twahaye amazi abene gihugu bangana uko. Abarundi mwese rero muhamagarewe umwe wese kugira icakoze tuze tugire natwe ico dushikiriza tuti muri urya mugambi twebwe mbere ndasaba ko twaba mbere bazotanga raporo nziza umwaka uheze kuko n'ibihugu byose vya Afrika. Ikindi no gusukura ayo mazi gusukura kuko amazi tuyakenera muri vyinshi. Murumva tuvuze tuti amazi murazi yuko no kuvomera turavomeza turakinjika nayo mazi ni uvuga yuko ibintu byo gusukura rero navyo bitereza kuja imbere. Naho nyene murazi yuko mugambi w'isuku gusukura amazi kugira amazi meza uwo mugambi murazi yuko tutawusiga inyuma kuko dusanzwe duhanganye mbere n'indwara zituma nyene iryo soko rike ribaho ariko ubu rero twese twikubitagashi cyane abantu ba mu bisagara mugerageze uko mushobora aho turi tubone ko hasukuye tuze turabona za ndwara zitari kudushikira ziriko ziraza. Tugerageze ibishoboka byose tuze tuvuge tuti uwo mwaka twaragwanije indwara ziva ku kudakaraba kuko mbere mu bikorwa twakoze ejo twaragize n'ico gikorwa cyo kugira gutanguza uwo mugambi wo gukaraba kugira isuku no kunywa amazi meza. Twaramaze kuwutanguza twasize twawutanguje mbere kwigerekerezo rya 14 nyuma ya saa 6 niho twaciye dutanguza uwo mugambi. Rero ahano sabarundi bose ko boba karorero kuko aho muzoca hose ibihugu bizobabaza biti none mweho mubigenza gute mukabwira muti twe tubigenza uko bagaca baronka akarorero badufatirako. Uwundi mugambi nuwo iterambere rikomeye duvuga tuti dukomeze rero aho ibihugu binywana mu bikorwa vy'iterambere. Hariho rero umugambi wo kugira ubudandaji guhanahana ibidandazwa. Uwo mugambi nawo dushaka kugira muri Afrika yose duhane twese ibidandazwa nuva twagize akarere kitwa Nizrekaf ni twagize yuko ari ahantu umwe wese yisanzura mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu. Ivyo birasaba ko haba amabarabara birasaba yuko iby'amaviza ugira winjiye mu kindi gihugu ivyo byose bigabanuka ingena makori atangwa ku neza ya twese atagihugu gishaka kuguka ku kindi. Uwo mugambi rero tuzokomeza kuko twaramaze kugira amasezerano y'uwo mugambi ubu rero turiko turaba ingene uwo mugambi ubandanya uja mu ngiro. Uwo mugambi rero ujanye n'ingere turiko n'ubundi turahinyanyura neza ingene ishira hamwe rya Afrika yokora neza gusumba. Rero mu bikorwa twaranguriyeyo iyo niyo migambi tugiye gukora ariko rero twarakoze ibikorwa bitari bike kuko twumvikanye kuri vyinshi. Nk'akarorero tuguma twiga baduha ivyegeranyo ingene ico shamwe rya Afrika ryogenda neza. Nababwira yuko Burundi twatashe mbere baciye baduha amanota ya mbere kuko
bose bavuze bati n'ubwa mbere inama z'uwo muryango ikoraniro rikorana tugaheza inama hakiri kare. Twahora duheza mbere mu gitondo bukadukerako umunsi wa mbere bukadukerako n'uwa kabiri bukadukerako bigahera mu gitondo, ariko ubu kuri uwo munsi ugira kabiri isaa 6:30 twari duhejeje. Bose bakomye amashi bavuze bati Uburundi buratanguye rero kutunganya neza ivy'amanama, no kuvuga yuko bose baravuze bati ibi n'ubwa mbere tubibonye, vyerekana yuko rero Uburundi Imana yama yabumurikiye. Twebwe murabizi yuko tuvuga tuti wewe upfa kugira umugambi Imana niyica imbere ikabitunganya vyose, kandi vyagenze neza. Kubera iki? Vyerekana ko twakoze dufise umutima umwe, tubona kumwe, tutaguma mu mpari zidahera, ugasanga ikibazo turagihurizako kubera wari uri kurarongora inama ni wewe uri umuhuza. Rumuhuza rero nuwari afise akangonongono kamwereka inzira, bose bagahura, ukazubona dutoye umuti hakiri kare atampari nyinshi zibaye. Iceko wacarakozwe, twaragize nandi manama rero burya hariho n'ikindi gisata urwego novuga rujejwe kuraba ibijanye n'intwari ibereye muri ibihugu vyacu. Muri urwo rwego rero Uburundi turi ibihugu bishika 40 nivyo bimaze gushirako umukono kuri ayo masezerano yuko twese tuza turasuzumana. Hariho umugwi uja mu bihugu gasuzuma ingene intwaro ibereye yifashe. Muri uwo mugwi rero twaragize inama, Uburundi buca butogwa kuba icegera cyo twara uwo mugwi, bukaba buzoca butwara uwo mugwi rero mu 2028 kubera umwe wese arongora uwo mugwi imyaka 2. Ubu igihugu ca Uganda kikaba arico kirongoye catowe kurongora uwo mugwi. Uburundi buzoca bukurikira rero igihugu ca Uganda. Si ivyo gusa rero haba n'amatora muri vyinshi, nuko kandi hariho urundi rwego, tuvuga urwego rw'inararibonye, twavuga inararibonye abantu b'imboneza, novuga nti n'urwego rw'imboneza. Muri urwo rwego rw'imboneza nagwo Umurundi yaratowe kubicegera cagwo. Bararavye ubutwari bwiwe, niwe arongoye wa mugambi payeje, Dr. Desire niwe yaciye atogwa. Baravye mu Burundi baravuga bati n'imboneza vy'ukuri, turavye ingene urwaruka ruteje imbere, baca baravuga bati uyu rero nacaba icegera cyo muri urwo rwego rw'imboneza muri Afrika. Murumva ko Burundi bwaje burose ibitari bike, kandi biranezereye kuko no mu bakomiseri barongoye novuga nti abarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nabo nyene turafise mu komiseri araba ibijanye n'indero. Muramuzi yahora mushikiranganje Gaspard, nawe yaratowe ubu n'umukomiseri amaze amezi 4 ari ku kivi. Rero mu bikorwa twakoze nuko twace tubandanya tugira n'imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu, kuko kabarakanya kuko duhura tugatsimbataza imigenderanire dufitaniye, tubazanye ingene vyifashe n'ingene twobandanya dutera imbere. Aho ngaca mvuga yuko mbere nk'igihugu ca Angola tuvuyeyo abashikiranganje baje gushira umukono wuko abarundi bafise za mpapuro z'inzira z'iteka n'iz'akazi bazogenda batarinze kuriha amaviza. Twarongeye kandi tuguma tugiriranira amanama n'abandi ku buryo twabonye yuko havuyemwo umwimbu mu bikorwa byose twakoze. Aha rero ntitwokwibagira yuko n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu nabo nyene baca bagira inama yabo, nabo nyene baciye baja kugira ikoraniro ryabo, naryo nyene rikaba ryagenze neza. None rero twebwe nk'abarundi dukuyeho icigwa ikihe? Nuko ubwa mbere igihugu gira gitogwe kiba ari igihugu koko babona ko gishobora guserukira ibindi bihugu. None rero ntihagire uwutegwa iteka ngo acatekera mu rukangaga. Dutewe iteka abarundi dutegeza kumva
yuko koko iryo teka turigendera kandi twari turikwiye. Nico gituma haba mu mahoro n'umutekano, haba mu bikorwa, abarundi bagiye kuba karorero, kandi abarundi biyumvemwo ko bahuye n'abandi banyafrika nabo baza barababwira babaha impanuro, bumve yuko iri teka ntiryatewe umukuru w'igihugu, ryatewe Uburundi n'abarundi. Twese rero dutegerezwa kuba akarorero, tugendere iryo teka, hanyuma umwaka niwahera tuze tubone koko yuko vyagenze neza. Ntitwibagire kuguma dusaba Imana, koko Imana niyituma Uburundi bugira igikundiro. Ibi Imana yagize ngo Uburundi buje imbere, niyo izi nibarabara tuzocamo, kandi ibifashi birimwo turazi ko Imana izobikuraho. None rero ntitwibagire yuko ari Imana yahadushikanye, tugume twese turi imbere yayo, turi mu nzira yayo, tugendera ingingo zayo kugira byose bigende neza. Murakoze, Imana ibahezagire. Avuye aho yaciye agenda aramutsa abenegihugu isinzi bari baje kumwakira, abo nabo bakaba bari ku bwinshi, bari ku mabarabara kuva ku kibuga c'indege gushika ku rwinjiriro rw'ikirimba ikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Burundi bwacu gahugu keza, sagwa mahoro mubawe, abana bawe bose wavyaye, utekanirwe utunganirwe. Gahugu kacu umutima wa Afrika, abansi bawe bakanibona, waratemvye niwatembagaye, iyakuremye irakubona. Katika teretswe n'Imana, kadahenugwa n'umuyaga, esagatutu kawe Burundi, kw'isi yose ntaho nagasanze. Mu gitondo izuba riserutse, ubwiza bwawe boraba, ku mugoroba inka zitashe, Imana iruruka ikaguhezagira. Gahugu kacu kiteka, torekira intambara, abana bawe bagukunda, uzogusanura uguteza imbere. Esitoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza
itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye harundi twese twijukira ibikorwa yo soko y'amajambere